ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM yaga binini no kuri internet kuri BBC gahuza akaburungu.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Mwire neza abakunzi ba BBC gahuza miryango, kaze murano makuru yo kuwa gatatu igenekerezo rya 10 z'ukwa gatandatu 2026. Mu ncamake y'amakuru tugiye kwashikiriza mu buseruko bwa Congo Kinshasa, icegeranyo gishasha ca Human Rights Watch cagiza AFC M23 ingabo z'u Rwanda gukora ivyaha byinshi, kikavuga ko ari ivyaha vyo mu ntambara. Abarundi banyuma bakiri impunzi muri Tanzania bavuga ko bafashwe nabi cyane aho begeranijwe ngo batahe mu gihugu cyabo. Turi hanze ya Dipacha mu biti impande y'ibarabara, niho twabaye turakinja mu buhema, niho turi. Amatwarete ntadukwira, ni mato, isuku nirike. Mu yandi makuru, mu mikino umusifuzi w'umunyasomaliya wangiwe kwinjira muri Amerika yakiriwe nk'intwari ubwo yagarukaga iwabo. Aya makuru ntabacike. Gendi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Latifa Mutesi. Idonido ni nyuma y'amakuru avuga hirya no hino ku isi, mushikirizwa na Anne-Marie Niwemiza. Polisi yo muri Afrika y'Epfo irimo gushakisha itsinda ry'abagizi ba nabi bicishije imbunda abantu 12 muri Johannesburg. Biravuga ko abagabo barenga 10 bageze muri ako gace maze bakarasa ku baturage mbere yo guhunga bakoresheje imodoka ya van. Abaturage bavuga ko icyo gitero gifitanye isano n'ubushyamirane hagati y'abacukuzi b'amabuye y'agaciro bakora mu buryo butemewe n'amategeko. Amakuru aturuka muri Libani haravuga ko igisirikare cya Israel cyagabye igitero cy'indege mu gice rwagati cy'umujyi wa Sidon uherereye mu majyepfo ya Libani. Umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa yavuze ko yumvise ibintu biturika mbere yo kubona imodoka irimo gushya. Ku wa mbere Israel na Iran bari bemeranyijwe ko bahagarika imirwano, ariko igisirikare cya Israel gikomeza kugaba ibitero ku byo kivuga ko ari ibirindiro bya Hezbollah biri mu majyepfo ya Libani. Komiseri mukuru w'umuryango w'abibumbye ushinzwe uburenganzira bwa muntu yavuze ko mu gihe cya vuba hazohereza itsinda muri Libani gukora iperereza ku ihohoterwa rivuga ko ryakozwe n'impande zihanganye muri iyo mirwano. Ibinyamakuru byo muri Iran bivuga ko abatuye mu mujyi wa Sirk uherereye mu majyepfo y'igihugu babuze amazi yo kunywa nyuma y'uko ibigega bibiri by'amazi byangijwe n'ibitero bya Amerika. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yavuze ko Washington yangije amahirwe y'amasezerano y'amahoro, yongeraho ko Tehran ikeneye kongera gusuzuma uko ibintu bihagaze. Inkuru irambuye na Juventine Muragije Marie. Igisirikare cya Amerika cyavuze ko cyagabye ibitero ku birindiro bya Iran mu rwego rwo kwihorera nyuma y'ihanurwa y'indege ya kajugujugu yabo. Iran nayo yahise isubiza igaba ibitero ku birindiro bya Amerika biri hirya no hino mu karere. Nyuma y'iyo mirwano, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yavuze ko Washington yangije amahirwe y'amasezerano y'amahoro kubera ubutumwa bunyuranye, ndetse no guhora ihindura ibyo isaba no kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano inshuro nyinshi. Ibiciro muri Amerika byarazamutse cyane mu kwezi kwa gatanu bigera ku rwego rwo hejuru rutari rwarigeze rubaho mu myaka 5 ishize. Imibare yo mu biro bya leta bishinzwe ibarurisha mibare igaragaza ko izamuka rusange ry'ibiciro byageze kuri 4.2% ugereranyije n'umwaka ushize. Abaguzi b'Abanyamerika bararushaho kumva ubukana bw'ingaruka z'ubukungu zatewe n'intambara yo kurwanya Iran, aho ibiciro bya lisansi byazamutse hafi ya 40% mu mezi 3 nayo ashize. Iryo zamuka kandi ry'ibiciro ry'ibitoro rinanashyira igitutu ku biciro by'ibindi bicuruzwa harimo n'ibiribwa. Iri zamuka rikabije ry'ibiciro rishobora gutuma Banki Nkuru ya Amerika nayo izamura inyungu ukunguzanyo. Bernard. Urakoze Anne-Marie. Inama nshingamateka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaraye yemeje integuro itegekanya ibisabwa kugira ngo hatunganywe amatora ya kamarampaka kwisubirwamwo ry'ibwirizwa shingiro, ariko iracasigaje intambwe zibiri imbere yo kuba itegeko. Leta y'ico gihugu yavuze ko ibwirizwa shingiro rikenewe gusubirwamwo umugambi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ari kurondera gushinzira President Felix Tshisekedi kugira ngo aronke ikiringo ca gatatu nk'umukuru w'igihugu. Inkuru reka tuyibaze Latifa Mutesi. Mu bagize inteko ishinga amategeko 351 bari bitabiriye inama yo kuwa kabiri 348 nibo batoye bemera uwo mushinga.
uwo mushinga ugiye koherezwa muri Sena kugira ngo urangize inzira zose zo kuwusuzuma hanyuma ushyirwe umukono na Perezida wa Repubulika bityo ubitegeko. Abadepite mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bahisemo kutitabira ayo matora banenga icyo babona nk'umugambi wa Perezida Felix Tshisekedi wo guhindura itegeko nshinga kugira ngo azakomeze kuyobora igihugu na nyuma ya 2028 umwaka manda ya kabiri izarangiriraho nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga ririho ubu. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku itariki ya 6 ukwezi kwa gatanu, Perezida Tshisekedi yatangaje ko yiteguye gukomeza kuyobora igihugu na nyuma ya 2028 mu gihe abaturage ba Kongo baba babyemeje binyuze muri referendum. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko mu gihe igihugu kiri mu bibazo by'intambara n'umutekano muke, ikihutirwa atari uguhindura itegeko nshinga. Bavuga ko ibyo bitazatanga igisubizo ku bibazo byihutirwe igihugu gifite, cyane cyane ikibazo cy'umutekano. Ku rundi ruhande, ishyaka rya Perezida UDPS rivuga ko ayo mavugurura akenewe kugira ngo inzego z'igihugu zijyane n'ibihe n'impinduka ziriho. Urakoze Latifa. Ishirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch riragiriza umuhari w'inyeshamba M23 urwanya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukora ubwicanyi burimo ububisha burenze iyicarubozo no kwinjiza abantu mu gisirikare kwa hato mu buseruko bw'ico gihugu. Human Rights Watch ibivuga mu cegeranyo gishasha yasohoye kuri wa gatatu aho igaruka no ku ruhara rw'u Rwanda mu gufasha M23 mu bikorwa vyayo. Subwa mbere irishirahamwe n'andi mashirahamwe mpuzamakungu yagirije izo mpande zibiri amabi atandukanye muri iyo ntambara yo mu buseruko bwa Kongo igihe cyose zama zabihakanye. Inkuru ya Prime ku magenge. Muri ico cegeranyo yasohoye kuri uyu wa gatatu, Human Rights Watch ivuga ko abasirikare n'abasivili b'abanyekongo bose hamwe baharurwa mu bihumbi barimwo n'abana bato kugeza ku myaka 12 bafunzwe ndetse bagafatwa mu buryo bushira mu kaga ubuzima bwabo mu makambi yo mu kinyegero. Abarokotse bavuga ukuntu bafungiwe mu busho bwuzuye cyane, bagakoreshwa imirimo y'agahato, bakabona iyicwa ry'abantu gihutihuti kandi bahorwa ivyaha bito bito, abishwe bagahambwa mu binogo rusange. Human Rights Watch ivuga yuko yavuganye n'abantu 102 barimwo abahuze bafunzwe, abatorotse amakambi ya Rumangabo na Canzu za M23 canke mu nyuma bakishikana ku ngabo za leta ya Kongo, ababonye ihohoterwa, abo muri ONU, abo muri M23 mu gisirikare, mwigendereza no mu bamenyesha makuru. Uwo muryango uvuga kandi ko wavuganye imbona nkubone n'abahoze bafunzwe wasanze muri Uganda no mu bisagara bitandukanye vyo muri Kongo, ngo hari nabo bavuganye kuri telefone bari mu turere tugenzurwa na M23. Uvuga kandi ko icegeranyo cabo gishingiye ku mafoto, video n'amashusho y'ibigendajuru yasuzumwe. Muri ico cegeranyo yise Death was everywhere, no kuvuga ngo urupfu rwari ahantu hose. Ivuga ko ibikorwa by'ihohotera byiyongereye kuva M23 ifashe ibisagara vya Goma na Bukavu mu ntango z'umwaka uheze. Muri ico cegeranyo cayo, Human Rights Watch igaruka kandi ku ruhara ivuga yuko rutaziguye rw'u Rwanda mu bikorwa vya M23 harimwo nayo mabi uwo muryango wagiriza uwo muhari. Abarokose bavuga yuko bamenye abasirikare b'u Rwanda bafatiye ku mwambaro wabo w'akazi igihe baba bariko baragenzura izo kambi. Twashasere kumenya ico AFC M23 ivuga kuri ico cegeranyo gishasha, maze mvugana n'umuvugizi wayo Oscar Barinda ntangura ndamubaza ico bavuga kuri ico. Twebwe turamagana cyane iyo raporo yatangajwe uyu munsi kwa gatatu mu gitondo, kuko tubona ko yuzuyemo ibinyoma. Ibyo bintu ntabwo bihuye n'ukuri guhari. Icya mbere, iyo raporo yibanze cyane kuri twebwe nyine AFC M23 mu gihe yirengagije ihohoterwa rikomeye rikomeje gukorerwa abaturage n'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko nico cegeranyo nyene ngo kiravugamo n'igisirikare ca Kongo. Bavugamo bikeya cyane kandi uzihoterwa bakorera abaturage buri munsi babicamo. Ubu ngubu rero muri iki gihe cy'ikoranabuhanga biragoye, bizagora Human Rights Watch gukomeza kuyobya abantu. Bazaje berekana ibimenyetso. Nibyo nari ntangiye nkubwira, muri iki gihe cy'ikoranabuhanga aho nibura buri muturage wese aba afite telefone kandi ifotora, ifata amavideo akayashyira ku mbuga nkoranyambaga bikagera ku isi yose. Twebwe nk'icyo cyo kuvuga cyo gushakisha ingabo, mujya mubona iyo twakoze inama rusange n'abaturage, mujya mubona ukuntu abasore n'inkumi burira amakamyo yacu ahubwo akuzura akatuana make, akagenda akamena bamwe akabasiga iyo bajya, akagaruka agatwara abandi bagitegereje. Mujya mubona ukuntu FARDC binjira mu ngabo zacu bishimye, bakajya mu kigo kibishinzwe cyo kubaha amahugurwa za Rumangabo. Mujya mubabona bajya bavuga bo bonyine, habari ku bushake cyangwa bamwe abahase. Reka twebwe udashaka gukorana natwe turagenda tukamuha CICR agataha akajya Kinshasa akagenda iwabo. Bariya mubona mu mashusho n'ababa
baje ku bushake bwabo. Ariko Human Rights Watch ivuga ko yavuganye n'abantu batandukanye barenga 100 barimwo abavyiboneye canke babikorewe. None muvuga gute ko ari binyoma? Ni ibinyoma. Twebwe icyo dusaba ni iperereza ryigenga. N'akanama kigenga kazaze gakore. Iyo Human Rights Watch ntabwo yigeze iza hano ngo itubaze ibyo bintu, itubaze ibi byose ari kwandika, maze tugire icyo tuyibwira, tuvuge ukuri kwacu. Niho tuvuga ko ibintu byabo bibogamye, nire myanzuro yabo nta bapfa kuyemera. Kenshi baravuga mu maraporo yabo, baravuga yuko bababaza hanyuma ntimwishure. Ntiba barabajije bakuriye kuza hano bakareba hano hari amahoro, hari umutekano. None ntibababajije. Urabona ko ntabwo yigeze tubaza, wenda batelefona ko bashobora gutelefona nk'umuntu mwumwe cyangwa, ariko nta delegation yabo iraza hano, nta tsinda ryabo ziraza hano ngo rize guperereza ibi byose bandika. Ariko si ubwa mbere kandi muvuzwe ko amabe yajanye n'intambara y'aba Human Rights Watch yabivuze, y'Amerika yabivuga, y'aba ONU yabivuga, eka n'andi mashirahamwe atandukanye. None ubwo mushatse kuvuga ko ivyo byose biba ari binyoma? Ivyo babivuze kera, kuva igihe batangiye kudusurira, uzi ko batangiye kugera hano, uzi ko inzego nyinshi zaba iz'Oroni, zaba iz'umuryango w'abanyaburaya, bose baza bagasanga ko hano hari ubuzima, hano hari amahoro, hari umutekano ku bantu bose, bagatinda bati ahubwo ibi bintu kubera iki mutabivuga? Naho rero umuvugizi wa FM23 Oscar Barinda avuga ko Human Rights Watch itigeze bavugisha umushakashatsi mukuru iryo shirahamwe mu karere k'ibiyaga binini Clémentine Demonjoie arabiyeshuza. Oui, effectivement, on a écrit d'abord, on a contacté le M23. cyane rwose twabanje kuvugana nayo mu 23 mu kwezi kwa 10 umwaka ushize, tuyisaba guhura na Igoma. Twari twasabye kujyayo kugira ngo tuganire ku myanzuro y'ibanze y'ubushakashatsi twari turimo gukora, ariko icyifuzo cyacu nta gaciro cyahawe. Nyuma yaho twohereje ibaruwa perezida wa 23 ndetse na minisitiri w'ubutabera na minisitiri w'ingabo b'u Rwanda, dusaba nanone guhura nabo, haba imbona nkubone cyangwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, kugira ngo tuganire ku myanzuro ya raporo. Aha naho nta gisubizo twigeze tubona. Raporo zanyu zamaze hakanwa na M23 ndetse n'u Rwanda, ivyo byo mubivuga kwiki? Bon, cela fait plusieurs hashize imyaka myinshi u Rwanda na M23 bahakana uruhare bafite mu bikorwa by'urugomo n'ihohoterwa rikorwa mu bice bagenzura. Kuri twe ni kimwe mu bituma ibyo bikorwa bikomeza kugeza uyu munsi. Habayeho ubushake buke cyane ku ruhande rw'ubutegetsi bw'u Rwanda bwo guhagarika inkunga buha M23, guhagarika ihohoterwa no kugerageza kugeza imbere y'ubutabera abakoze ayo mahano. Kuri twe uyu munsi ni ikimenyetso cy'uko hakenewe igitutu gikomeye kurushaho ku Rwanda, haba binyuze mu bihano cyangwa gukurikiranwa mu nkiko ku rwego rw'igihugu, urw'akarere cyangwa mpuzamahanga, kugira ngo ababazwa uruhare rwatumye ayo mahano akorerwa abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bagezwe imbere y'ubutabera. Twarondeye kandi leta y'u Rwanda, ingabo zayo nazo zivuga muri ico cegeranyo. Umushikiranganji w'ico gihugu ajeje imigenderanire yaduhaye inyishu asanzwe aduha iyo hasotse ivyegeranyo nk'ivyo, ko leta y'u Rwanda idasubiza kuri raporo nk'izi za Human Rights Watch. Hari abakuru urugendo rw'irometero birenga 10 buri munsi baja kw'ishure, abandi bakajayo rimwe bagasiba irindi, ndetse harimo n'abahisemwo kuriheba burundu. Abo ni bamwe mu banyeshure biga mu kigo c'amashure ca Vunga mu karere ka Nyabihu. Mw'ishure ryabo inyuma yaho bigaragaye ko ryiziziwe n'ibiza vyinshi vyabaye mu kwezi kwa gatanu. Ubutegetsi bw'akarere ka Nyabihu bwemera ko hari abashika 2,000 bavunika cane baja kw'ishure, ariko ko hariko haronderwa inyishu mu buryo bwihuse. Jean Claude Mambutsa. Ayo ni amazi y'umugezi wa Kizirankaba wibasiye bikomeye agace kashyira ko mu karere ka Nyabihu nyuma y'imvura nyinshi yaguye mu kwezi kwa gatanu igakurikirwa n'ibiza. Zimwe mu ngo n'imirimo y'abaturage byakukumbwe n'amazi, ndetse n'imihanda isibwa n'uruvange rw'ibyondo, amabuye n'ibiti bimanukana nayo. Urwunge rw'amashuri rwa Vunga rwubatse mu kabande aho rukikijwe n'imisozi ni hamwe mu hakozweho cyane, ndetse ubutegetsi bufata icyemezo cyo gufunga iri shuri. Abanyeshuri basaga 4,000 bimurirwa mu yandi mashuri. Turabara kuri arukutano byagiye bikubita, habaravuyemo kera hose.
Isa Bizimana ni umuturage wo muri aka gace ndetse akaba yari afite abana 4 bigaga muri iri shuri. Natwe ababyeyi twarahombye neza ko abana bigaga hafi, none ubu ngubu ahantu biga bisaba, hari n'abiga mu birometero 5-7. Mfitemo bamwe biga kuri Shira, abandi mu Bihembe, abandi Kaburambo, abandi hejuru iriya mu Cyagwa no kuri Jomba. Ubu ngo bajya kwiga guhura musozi hejuru. Nubwo abana bashakiwe ibindi bigo by'amashuri, kubasaga 2,000 bagomba gukora ingendo ndende cyane bajya ndetse n'igihe bava ku ishuri. Ababyeyi bamwe bishimira iki cyemezo ariko bakavuga ko kibagoye cyane. Ibigo bindi biri kure, abana kugira ngo bajye gufata amasomo byarabananiye. Hari abajyayo rimwe mu cyumweru cyangwa 2 bagasonza kubera kugenda. Umwana uja kwishira ahagenda amasaha 2, umwana uja ku kigo cya Jomba hagenda hafa amasaha 3. Azagera umubiri wananiwe, ubwonko bwananiwe, atashobora gukurikira amasomo. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu buvuga ko icyemezo cyafashwe cyari kibihe bidasanzwe ariko ngo bari gushakishwa igisubizo kirambye. Umuyobozi w'akarere ka Nyabihu Antoinette Mukandayisenga ubwo aheruka kuvuga kuri iki kibazo, icyo cyabaye igisubizo cyihuse kugira ngo abana bakomeze amasomo yabo banategure n'ibizamini bya leta. Ikiri cyiza ni uko hamwe na ministers twaganiriye batubwiye ko hazabaho kongera ibyumba by'amashuri ku bigo biri hano hafi, noneho bikaba byagabanya n'urugendo rw'abana bagana muri ibyo bice. Ikibazo kibiza muri aka gace gisa naho ari ngarukamwaka kandi kenshi bigahitana ubuzima bw'abantu. Uretse urwunge rw'amashuri rwavunga, abaturage babaga muri aka gace basabwe kuhava ndetse ngo hari n'abamaze kugenda. Leta ngo ifite umugambi wo kongera ibikorwa birwanya ibiza nko kongera amashyamba muri aka gace kazimurwamo abaturage, ndetse hakaba ari n'umushinga wo gukora ikiyaga gihangano mu mubande wegereye imigezi ya Mukungwa na Kizirankaba. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, Ishyira mu karere ka Nyabihu. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Tuje muri Tanzania, abarundi banyuma bakiri impunzi muri ico gihugu bavuga ko bafashwe nabi cyane aho bageranijwe ngo batahanwe mu gihugu cyabo. Imyidogo yabo isa n'abatahukanywe bavanwa mu ikambi ya Nduta yugawe mu kwezi kwa 4. Tanzania yiyemeje ko gushika mu mpera z'ukwezi kw'indwi atampunzi nimwe y'umurundi izo bikiri muri ico gihugu. Mugenzi wacu Chansar Abimana yavuganye n'umwe mu bari inyarugusu amubwira uko vyifashe. Ibijanye no gutahukana impunzi biriko biraba kandi ku nguvu. Nibaze ko mwaravyumvise mu mezi arenganye baraje baratubomorera amazu, turabomorerwa. Baratuzaniye abadutera ubwoba, badusanga mu mazone, baradukubita inkoni kugira ngo dushobore kwegeranira muri dipacha, batubwira yuko dutegerezwa kwiyandikisha vyanke bikunde. Rero basanze umuntu wari wese muhira kiriko aratekera utwatekera, babona ko uri kurava ahantu bitoroha, yaba umwana yaba umumama, kwabo gukubita inkoni, mbere n'abavunagurwa baravunaguwe. Abo muvuze ko bavunaguwe murafise ivyemezo? Ego jewe ndafise umupapa nzi asanzwe ari umurinzi ku rusengero rwa Katolika, yarakubiswe cyane ku buryo bamutwara ku bitaro ari ndembe. Ego none ubu muri hehe gushika ubu? Gushika ya masaha nta muntu n'umwe ari mu izone, twese turi muri dipacha nayo ninto, turi hanze ya dipacha mu biti impande y'ibarabara, niho twabaye turakinja mu buhema, niho turi. Amatwarete ntadukwira, ni mato, isuku nirike. Mbega muriko muriyandikisha? Kwiyandikisha nivyo, abiyandikisha ariko bariyandikisha kuko hari iterabwoba, baguma bazinduka baza bavuga yuko umuntu ari ngaha ategezwa kwiyandikisha. Utakeneye kwiyandikisha nawe ave muri kino kibanza asubire mu izone twakuweyo n'inkoni, turiko twiyandikisha ku nguvu tutabishaka. None nkuko vyagenze Nduta, ubwo ntabateba kwiyandikisha bagatuma igikorwa cyo gutahukana kigorana? Ahubwo bariko bariyandikisha abantu ku bwinshi kubera ubwoba. Kuko none hari abatifuza gusubira mu gihugu iwabo. Buri muntu afise ingorane ziwe nkuko twabitwaye ku isensa tukabibatura. Nk'akarorero nka jewe uko ndiko ndavuga, ntaho mbona ushobora kujya kuko umugabo kuva batanga ibintu byo kubomora yaciye nta hano aragenda. Hanyuma mbega gahunda yo gutahukanwa imeze gute? Abantu kubera bari ari ku bwinshi, nko mu ndwi iheze abantu bariyandikije cyane, imizigo iba myinshi, barabura ukuntu babatwara, babagabura imice 2,
babagabuye imico ibiri, bamwe babatwaye ku munsi wa kabiri, abantu bace baragenda barashikayo batarabona imizigo yasigaye ngaha. Twarabonye ko hariho n'abantu bace bagenda gutora imizigo, mu mizigo bagakuramwo imikara y'abantu bamaze kugenda, imikara ngo bace bayikuramwo ntishobora kugenda. Ni ukuvuga nta mamodoka ahari, nk'uko bariko baradukubita inkoni badutera ubwoba, ariko ibintu birasigara abantu bagiye. Uyo rero yari umwe mu mpunzi z'abarundi ziri Inyarugusu muri district ya Kasulu, intara ya Kigoma mu burengero bwa Tanzania. Ubu naho tubahonje kuri Runana Rwejo. Mu kiganiro Runana cyo kuri wa kane twabateguriye, wishaka kubisigiriza kuko nyuma yo kubabonana muri bare nagiye kwa Kirisi sanga y'ijaketi ya Nyesi, kandi iyo jaketi ndayiyiziye neza ko ari iye. Ahubwo si yo bisareya? Ni ya Nyesi yewe, ndayizi neza. Na Kirisi yarabinyemereye, ariko icyo si cyo cyambabaje cyane sore. None se niki kirenze kuri ibyo bibiri Reya? Ni 12:45 kuri BBC. Nukurira abakunzi b'Urunana ntimuze mu utangwe. Mu makuru y'inkino, igikombe c'isi mu mpira w'amaguru kizotangura ejo kwa kane, kandi hazotangura gukurikizwa amategeko mashasha. Wobuza yariyo Benjamin Yokwizera aratubwira. Amwe mu mavugurura akomeye azakoreshwa mu gikombe cy'isi harimo nk'itegeko ryo kubara amasegonda 5 ku mipira yo kurengura. Iyo umukinnyi yatinze nkana kurengura akarenza ayo masegonda, umusifuzi azaba ashobora guha ikipe bahanganye uburenganzira bwo kurengura uwo mupira. Itegeko nk'iryo rizajya rikoreshwa ku mipira iterwa n'abazamu cyangwa se goal kick, aho hazajya habarwa amasegonda 5. Mu gihe uwo mupira utinze guterwa, umusifuzi ashobora guha ikipe bahanganye koroneri nk'igihano. Intego ni ukugabanya umuco wo gutinza igihe, cyane cyane mu minota ya nyuma y'umukino. Andi mavugurura aribana n'isimbura ry'abakinnyi. Umukinnyi usimbuwe azajya bafite amasegonda 10 gusa yo kuba yageze hanze yifashishije inzira imwegereye kurusha izindi. Iyo atinze akarenza icyo gihe, umukinnyi uje kumusimbura ntabwo azajya yemererwa guhita yinjira mu kibuga ako kanya, kandi ikipe ye izajya isabwa gukina ari abakinnyi bake mu gihe cy'umunota umwe. Gupfuka ku munwa mu gihe umukinnyi ari kuvuga, umukinnyi uzajya apfuka ku munwa we n'intoki ze cyangwa se akoresheje umwenda cyangwa se ubundi buryo bwose mu gihe ari kuvuga cyangwa se atongana n'uwo bahanganye, ashobora guhanishwa ikarita y'umutuku. Ibi bigamije gukumira imyitwarire ishobora guhisha amahohotera y'abakinnyi, cyane cyane ibitutsi ndetse n'irondaruhu. Ngo amategeko rero ngo aremereye nk'amabuye. Urakoze Benjamin Yokwizera. Turacari ku gikombe c'isi nyene. Yves Bucana nawe atubwire kahise k'imigwi ibiri yarisigaye mu yizoserukira Afrika muri ico gikombe. Mereye ku ikipe ya Afrika y'Epfo nka Bafana ni ku nshuro ya kane igiye mu mikino y'igikombe cy'isi nyuma y'imyaka 16 ishize itagikandagiramo. Ni ikipe itozwa na Hugo Bruce no mubirigi. Umwihariko wayo nuko ikipe ariyo kipe yonyine iri muri irushanwa ifite abakinnyi bakina imbere mu gihugu cyabo ku kigero cya 95%. Afrika y'Epfo ibarizwa mu itsinda rya mbere hamwe na makipe nka Mexique, Repubulika ya Czech na Korea y'Amajyepfo. Niyo izakina umukino wo gufungura irushanwa ku munsi w'ejo kuwa kane ikina na Mexique. Indi kipe ni Tunisia izwi kandi nka Les Aigles de Carthage, igiye gukina irushanwa ku nshuro yayo ya 7 mu mateka y'igikombe cy'isi. Ntiyari yarenga imikino yo mu matsinda. Tunisia iri mu itsinda rya 6 ikazakina umukino wayo wa mbere na Swede ku wa mbere tariki 15 muri Mexique. Ni itsinda ririmo kandi amakipe y'Ubuyapani n'Ubuholandi. Tunisia itozwa n'Umufaransa Sabri Ramouchi yigeze gukinira ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Urakoze Yves Bucana. Ku isaha 12:53 Inyabihu mu Rwanda n'Inyabitare mu Burundi. Mu gihe abenshi babona ibitunguru na tangawizi nk'ibirungo by'ibifungwa gusa, mu Rwanda gwiyemeza mirimo Mutoyi Goodluck we yabibonyemo amahirwe yo kwikoramo amavuta n'imishatsi ndemanwa. Ubwo buvumbuzi kandi bwatumye Mutoni Goodluck atsindira agashimwe ka mbere mu higanwa ry'ugwaruka mu bihinga bwa none mu bijanye no uburimye. Yves Bucana yaramugendeye adutegurira iyi nkuru.
dusarura bene ibyo kuko ubu ngubu kiba cyashize. mu mirima yo mu cyaro cya Nyabihu mu majyaruguru y'u Rwanda niho urugendo rwa Mutoni Goodluck n'umushinga we wo gukora amavuta y'imisatsi mu bitunguru na tangawizi rwatangiriye. Usaruye nk'iki no gupfa vuba biroroshye, ariko iki ngiki kimara n'icumi. Yahisemo kuba hafi y'abahinzi kuva mu gutegura ubutaka kugeza mu isarura kuko yizeraga ko ibanga ry'ibicuruzwa by'uburanga rishingiye ku buziranenge bw'imbuto yahinganywe ubushishozi. Ibi bitunguru bivanwa mu murima bikajyanwa mu ruganda rwe ruto bitunganyirizwamo Indera mu mujyi wa Kigali bigahindurwamo amavuta y'umusatsi. Iyo tumaze kubisya gutya tuba turimo gushakamo umutobe cyane turi bukoreshe mu kubona spray ikuza umusatsi, ariko noneho n'ibikatsi turi bukoremo vitamine. Ni amavuta yamaze imyaka 5 yakorera ubushakashatsi mbere yo kuyashyira ku isoko. Urugero rwacu twarutangiye 2019 nibwo twakoraga ubushakashatsi dushaka kumenya ibitunguru, tungurusumu, tangawizi ndetse na teyi, uburyo byavamo amavuta akuza imisatsi koroha kandi gasa neza, nta binyabutabire biyica birimo, ahubwo bifasha. Noneho 2024 nibwo twiyemeje noneho kubishyira ku isoko kuko twari tumaze kubona ko abantu benshi bakeneye gukuza imisatsi yabo kandi nta kintu kibyangiza. Usibye kongera agaciro umusaruro w'ubuhinzi, umuhati wa Mutoni ugamije gufasha abantu kwita ku musatsi wabo bakoresheje amavuta y'umwimerere. Umushinga utangiye ndetse gukurura n'abashoramari b'abanyamahanga. Grace Lemunge ni umukozi mukuru mu kigo cy'ishoramari cya Tanzania. Na mimi mwenyewe nilitumia mafuta haya nikavutiwa sana kwa sababu nanjye nakoresheje aya mavuta aranyura cyane kuko akuza umusatsi kandi mu kuyakora akoresha ibintu bitarimo ibinyabutabire kuko akoresha ibitunguru na tangawizi. Ibyo bituma umusatsi ukomera ukaba umukara ukaba mwiza. Niyo mpamvu ubwo twazaga hano mu Rwanda twahisemo gusura uruganda rwe kugira ngo turebe uburyo twagirana ubufatanye mu gushora imari muri Tanzania kuko aya mavuta y'umusatsi akenewe cyane iwacu muri Tanzania. kuweza kuwekeza Tanzania, maana bidhaa hizi za mafuta zinahitajika sana. Iki gicuruzwa cye cyatsindiye igihembo cya mbere cy'agaciro k'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 30 mu irushanwa ry'imishinga y'urubyiruko mu guhanga udushya mu ikoranabuhanga mu buhinzi. Umushinga wa Mutoni kandi wabaye igisubizo ku mibereho y'imiryango y'abahinzi bakorana. Uyu ni Nyiramuhawe n'Imana Hadija. Gukorana na Mutoni mborana amafaranga kubera isoko rihoraho nizeye. Ubuzima bwa buri munsi biramfasha kubera ko ncuruza buri munsi, ibicuruzwa byanjye bihora ku isoko buri munsi, biba birobanuye, kwishyura umwana ku gihe, mituweli, kumujyana ku ishuri ku gihe, tukarira no ku gihe. Urabona ni umumama ndakeye. Ibyo yagezeho hamwe no kwaguka ku isoko ry'ibicuruzwa bye nibyo bituma ashimangira ko aya mafaranga azafasha kongera ubushobozi bw'umusaruro w'uruganda rwe. Twatangiranye n'abahinzi 120, ubu nibo twakoranaga nabo, ariko kubera twabonye ubushobozi tugiye gukorana n'abahinzi 2400 barenga. Bivuze ko tuzajya dukorana n'amatsinda agiye atandukanye muri buri karere kagize intara z'u Rwanda. Ibi rero biradufasha kujya tubona umusaruro mu gihe tuwushakiye, rwose binadufasha guhaza amasoko twari dufite. Ubu twakoranaga na Nigeria ndetse na Canada aho tugiye kugurisha ibicuruzwa byacu kuri Amazon, ariko noneho kandi tugiye gukorana na Tanzania ndetse na Kenya. Bivuze rero kuko amasoko yiyongera ari nako natwe twongera abahinzi tukanongera umusaruro dukora. Bizanadufasha guhaza isoko ry'u Rwanda n'amahanga, bakabona ya mavuta akuza imisatsi bakeneye kandi hatarimo ibinyabutabire bibicira imisatsi. Kuva mu murima kugera ku gutunganya ibicuruzwa by'uburanga by'umwimerere, ubu buvumbuzi bwa Mutoni Goodluck bwerekana uburyo ibitekerezo by'urubyiruko bishobora kongerera agaciro umusaruro w'ubuhinzi, kuzamura mikoro y'abahinzi no gufungura amahirwe mashya y'ubukungu mu baturage. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Ni hano rero turangije amakuru yacu yo kuri uno wa kabiri. Mwumvise ko mu buseruko bwa Kongo Kinshasa icegeranyo gishasha cya Human Rights Watch cyagiriza AFC 23 n'ingabo z'u Rwanda gukora ibyaha byinshi, kikavuga ko ari ibyaha byo mu ntambara. Abarundi bakiri impunzi muri Tanzania
bavuga ko bafashwe nabi cyane aho begeranijwe ngo batahanwe mu gihugu cyabo. Mwumvise kandi byinshi ku gikombe cy'isi kimirije gutangura ejo. Amakuru yarahagariwe na Latifa Mutesi, mu buhinga bw'ivyuma yari Herbert Masua. Bernard Bankukira nabashikirije, nkaba ndabashimiye ndabipfuriza kuroranirwa aho muherereye hose mu mpande zitandukanye z'isi.